idori maze kumwigira ko ibintu byinshi ntaranamumenya hari namubona nkavuga vraiment icompa nkagerageza guhonyuza ikirenge mu ciwiwe bana hazosubira birane bareke kukuvugira coach bareke kumuvuga nabi coach waje muramukunda coach waje yego yaramubesheye natwe aratubeshera ngo ntitwemerewe ngo guhura ngo nabandi bakiye oya ngo nukuri vraiment bati ngo ariko ngo njye mahera aho ico coco vraiment no gushingira ntaye ko nta mafaranga bariko baranja pe kwaje ntavyo ndabona je nizeye bazi jega diko nizeye ibintu maze kubona yego mama Thomas kazi Ndisoma kwe Thomas kazi ubundi ibintu numva ha oya cyangwa umuntu kwizera abana baba This is Flash TV. We shine to progress. Hello everybody, everyone, everywhere you are. Hope you are doing well guys. Natwe turashima uwabumbye ijuru n'isi. Ni waba yadushoboje akaduha akaryo kadasanzwe ko kongera tugahurira mu byiza nk'ibi duhura muri entertainment twenyegeza of course day by day. Behind the camera I'm alongside with my young brother yitwa Prince Kings. They call me Ndikuriyo Leonce the son of God Dr. Vlo aka Diko. Ndamwakira umukobwa kabisa ubona yuko ameze neza. Gico namaze kubona cyo umukobwa n'umunyagisagara for real. Amakuru fiste. Ukiyenga. Yo reka hazi wapi. Oya. Sha amanarize yanje ratangiye kumbesha. Oya bitanguye kwa nkaki. Bitangiye kwa. Nahora ndi mu bantu banarigikiye ariko base wahajura umwana umuto. Umanutse hirya yejo nkanje. Hirya yejo washaho. Oya. Kutanguye kuntera isoni. Kata amafime nambaye nifitiye n'utwiso dutoya nkanje no gutera isoni bigenze gute. Sha abantu rero bakure tuba tutaramenyera sagara cha tugira isoni. Oya. Ahubwo nyabona uraraba neza ko atari je waziteye. Oya. Ariko umuntu muba mutamenyeranye cyane mugabo muhuriye mu kintu cyane mwese muhuriyeko ugasanga menga murazi nanye n'ubundi tuba tuzinanye nuko nyene abantu nuko bitaba bitwemerera ko tubonana kenshi nivyo nyene nuko so umeze neza meze neza n'ukuri ndashima Imana yego nakwisa umunyagisagara ko yaramba mbona wanaberewe burya ibi bintu si bya bose ya vrai ariko uri smart cyane nkuko menga warabanye n'abazungu banazinduka nta muntu yabwambwiye ko mberewe oya nukuri kandi urabona bane amasaha ageze kure cyane bakuryamiye no kuri canke mu rupangu bamwe uribana nta si hantu sohoka ugasanga uciye imbere y'umuryango w'uwundi muntu ugasohoka hanze shaje rero nta babanye mfise benshi ni mu gipangu cawe nyene bahari kandi aho twahuye ubana n'umuryango canke urapanze bana n'umuryango ariko abavyeyi si bari hafi mugabo ndabana nabo tuvukana mu muryango uri imfura cyangwa uri umuhererezi ndi imfura oya yego ndi imfura nkabamvuka mu bahungu gusa okay ndi umukobwa umwe yo wow urumva yuko uri imari ndi imari utinya kubivuga nije batingiye nagiye numva ko nka kubivuga urazi ingene biba biryoshe umukobwa usanga ari umwe mu bahungu benshi ni nk'agakobwa kagaherereza disi usanga gakunzwe muri society ariko we rero ubu umeze nk'ikinege muri abo benshi je ndi kinege mugabo sinzi ibyo bavuga sivyo Jesse ko nabibaye kwera ngo usanga umukobwa umwe ngo atonye ibyo nagenda kubwira ati nkawe ujya makeya menshi bakwa no kukugwanira Jesse ko bimeze asaza bawe nta makeya baguha n'abasirikare ufise abasaza bawe bibikasha abandi barabagwanira umwe azanye igisugune cyo ndakazane igipempe undi agasimba n'agashokora rero ndakubita n'imisi nkiyi atanu igisugune atanu wumbaje ati mbega umeze neza ko babizi ntameze neza ndabivuga ariko turi mu gacerere twese tuba dukomeye shabarabe bikosore kabisa canke no kubera uri imfura bobo bagukurikira baba bashaka baje ndababebeza ndabakurira uri responsable antuka uvuka uri umwana w'imfura ukabura umukobwa niki kabwo pare konto usanga harimo abakugora ngo baheke namwereze mufise mutoba akiri muto cyo oya muhereze deja twebwe mu university umva university abavyeyi barashaje
nca numva yuko ni ya system abavyeyi usanga yivyariye nk'abana batatu anyarutsa amagasha stopping. Twebwe turi bane. Muri bane. Aho nyene ebana barabinyabiranije kugira ngo basubire mu buzima. Ndabibona kaya ga system ndakabona. Sino bitagenze uko burya nk'umuvyeyi wawe yoba yafise umwana yonka uno munsi. Yewe ya urabitahura kwa kuntu umuntu avyara acamara imyaka 5 akazosubira ni wewe uri imfura imyaka 25 ufise. Aha reka ndi nayo da. Nebenda kubeje jesi mbeje imyaka. Sha nubwo bo yifise mba mbona tu ari hagataho ni imyaka iba yegereye hafi aho. Ni hagataho nyene ni. So ndakwakiriye kuri Fresh TV nahitiye kukuvugisha amajambo menshi. Nyabuna nkubu hari abantu bariko baraturaba abatakuzi. Ndagusavye widondore. Nidondore? Nitwa CYNTHIA, amazina ya niswe n'abavyeyi. CYNTHIA dusenga. Okay. Hanyuma mbesha nidondore gute numva ari ivyo. Wabifuze ko mu muryango uri umwana w'ifu. Ndacafise Imana yarantabaje ndacafise abavyeyi bose. Wow. Nawe tuvukana bose. Ya? Nagini naringize ngugira uvuga ati ndumukobwa kandi babona ko uri umukobwa. Hari umuntu yidondora ubwo ngumva ngo ndumukobwa kandi babibona. Ndumukobwa. W'abantu busa. Ndacari ingaragu. Uramaze kuja gusenga usengera mu baporoti. Naco mugani yabuze umunsi umwe barakubitiye yuko mu maporoti yarakantu bafise yo bakiriye abashitsi cyane abo bita NYAMA abo bakozi b'Imana b'imbere. Ngomba ngo ndi umugabo ngo w'umugore umwe ngo naba akaye kantu garakunda kuntu. Binasigura ko menga muri abantu hari umugabo w'abagore benshi. Nico byumva barinze kugashirako. Ngira hari n'igihe ngira bafise gahunda yo kuzozana umuntu ariko muri uwo mwanya bakiri abagifise umugore umwe. Canke se no kuna bavuga menga n'ubuhizi ni ibintu bidasanzwe gutunga umugore umwe. Oya ntantukanije nibaza yuko. Siko byumva no. Mico y'ikirundi. Umugabo yemerewe gutunga umugore umwe sivyo none. Mico wenda reka ndaza basokuru wasanga yifitiye nka bane. Basaba kirisi. Ajabutse hakujya hashinze icumu. Muri Gikristo basi. Ego mu muryango w'Gikristo n'umugore umwe. Wa kabiri imbere bifatwa nk'icaha. So sisa makuru y'imisi. Nukuri ni meza diko ndashima Imana kabisa. Meze neza. Mbona ataco mbaye nzindutse atamutwe menetse nkava muhira nkashika ngaha mu bwami bwa Fresh TV. Utashwanye na sheri wawe. Utashwanye n'umuntu. Nta muntu numwe turashwa. Ubu bushoboye bw'Ibujumbura bukomereye gute cengere ndu. Nzuba rimereye nabi kabisa. Urabyumva nawe? Ngana abantu baguma bavuga ngo twahaturiye ngo hahiye reka haje tuvyumva. Sha nimba ari ibi rero byo kuvuga ngo hahiye. Ni hatohe. Ni hatohe ubushoboye n'ukuri. Ariko imvura iraza kugacisha mwangira ngo uyu munsi. Uyu munsi umuntu aravye ikirere byo gisa ishobora kugwa. Nuko nanje nuko mbameze nta nico babutwaye mugabo nibaze yuko bino bihuravye n'ivyimvura umwanya n'umwanya iraza kugwa. Hari umubibi twaganiriye ejo bundi ntera ubwoba. Avunyibutse ibintu ngo vyabaye nimba ari mu 62. Ngo higeze kwa kizuba hamwe abantu bimuka ahantu baba bakaza kwegera ahantu hari imyonga. Ahantu hari imigende urayizi. Umugende. Nuko bawisa haje. Umugezi cyane. Mwe mwita umugezi. Hajya ahantu umwaba basura wose. Umwaba ndawuzi. Aha. Hari ahantu usanga hari imyaba myinshi. Ugasanga hagati hagenda hacu utuntu tw'utugende utuzi. Hagati tugabura umwawe umwe n'uwundi. Bamwe menga soka muyete. Muyite imigezi. Cesa mengo ni imigezi imyaba. Jane ni ibintu byinshi. Cyane muyite imirenzo. Hari abantu bayita imirenzo. Murenzo oya twebwe iwacu murenzo ndakubwiye. Ni murenzo barimamwe ibijumba. Ko ndabizi niko nakuze ndavyumva. Murenzo bawurimamwe ibijumba. Ntacu aho tubarenga siko nashaka kugera. Ambwira uburyo izuba ryatse hamwe inka ukamwe urumva n'ivyakunda zarabura ahantu zirisha abantu barahunga begera nko Bujumbura nimba hari abantu baca bagenda bose ugasanga bambisa amashitingi kuri Tanganyika akaba ariho bibera kugira bigisara uca widobekamwe wongera ugaruka. Imana iturinde cyane ico cago nigize gisoro. Muganda ndabona gacu nuno munsi habwo na kino kigana dushobora kukimara imvura yakorose. Turakimara tu. Kabisa. So ni agenda kozi kuri CYNTHIA nivyo wanabivuze. CYNTHIA afite ikintu citwa CYNTHIA Films niko bimeze. Ni lebo yawe ukoreramwo. Yego. Wow.
nibaza ko ni n'ikintu gikomeye cyo gutera intege no gutera amashurwe nk'umukobwa navuga acinjira muri bino bintu ugatangurana ibikorwa byawe bwite ugatangura ufise na rebo ibarizwamo ibikorwa byawe. Wakoze filme yitwa gute filme ya mbere wahereye? Filme ya mbere yitwa Behind the Smile. Behind the Smile, voilà. Yashaka kuvuga kuki? Behind the Smile. Narakunda kwibaza ati umunsi nakoye nzokubaza kuri rya title iranyegejemwe ibintu uko. Urumva Behind the Smile kuvuga nyuma y'iseko. Basi hariho umuntu agutwengera diko atagutwengera. Cyangwa akagutwengera cyangwa kwiyegereza. Hari ikindi kintu ashaka inyuma yuko kugutwengera yuko kukwiyegereza yuko kugira umugenzi. Ya ni ibintu nk'ivyo. Ni nabwo butumwa bwihariye bwarimo indani muri rya movie. Butumwa bwihariye byasa n'ivyo si bon. Sinzi ko wayiravye canke abandi barayiravye. Mba narayiravye mugabo burya abantu ntidutahura filme ko. Voilà, urumva rero yari behind urumva. Umukobwa yagerageje kwegerana n'umuhungu kugira ngo amenye ukuri kuri nyuma y'umuryango wabo ibintu nk'ivyo nyene ku bavyeyi ibintu Edare na Sweet iri mukuza vuba murayibona. Behind the Smile muzoda Sweet. Wow, izo bari ni part 2 canke ni season 2. Oya ni part 2 kubera ntabwo bwari mu bwoko bw'ama season yari full movie. Komenga irafise icifana cyane kuri titre nino wasohoye. Behind the Smile. Bacuvuga ngo backside. Iyi ni backside. Iyi ni backside. Komenga birafitanye akantu n'umundi bifana mu nsiguro. Birafitanye akantu urumva diko hariho je no kuvuga nkunda kwiyumvira kuri abantu burya abantu turagoye umuntu ububona hariho ubundi muntu abari muri we agoye cyane kumenya nimba je mbonye gutya ameze hariho ubundi bumuntu bundimwo umva ni ibintu wa muntu w'indani umva rero nukwereka nugutanga message ashobora no kubana wa muntu nyene yinyegeje muri yanse ko wavuga ugasanga no bintu byinyegeje mu bantu binyegeje mu nimba wewe ari ubucuti mufitaniye na Monsieur Prince ugasanga hariho ibindi bintu byinyegeje hagati y'ubwo bucuti bwanyu ni genre ibintu nk'ivyo nyene tu uwo vuga yuko ahubwo menga niye ihava imara nka part 2 ko yori wakoze ya mbere yoba yibesha si part 2 bitandukanye backside ni mini series ni filme ni seri ntoyi imva ifise ama episode izogera ahantu irangire nyene ni seri imwe gusa mu bijanye n'insiguro naho kamwe navuga ati hari uwogira ubwo bukamenga birafise ico bifana cyane bitandukaniye bifaniki filme zawe zibiri umaze gukora kuvuga ico bitandukaniye Behind the Smile umuntu agerageza kurondera ukuri aciye ku bandi bantu hanyuma iyi backside nayo ni ubucuti basi harimo ibintu byo fate nk'ubucuti abantu bafitaniye ugasanga harimo bamwe kutizerana kandi cyane kutavugishanya ukuri muga nkungasanga wewe Jean basi we turakundana muga hariho ibyo ndakunyegeza ora abantu bagakundana bategeza kubwizanya ukuri rero ugasanga hari cihisha inyuma y'urukundo rwacu hari mu nyuma bizoza kumenyekana nuko ndabitahura muri no ango ni nkaho menga wovuga ati ubu CYNTHIA turiko turabona uko ashobora kuba hari urundi ruhande tutabona ruriya ruhande rero hari ikindi kintu runyegeje kidasanzwe ndi ngaha kuri Fresh TV hariho urundi ruhande mba ndi nko muhira canke mba ndi kumwe na famille canke runyegejwe urumva abantu badashobora nuko ushobora kuburaha kandi uri muri Amerika nabyo ngira byoshoboka mugabo ibyo ntavyo ndumva neza yogenda gutega abantu ariko ndabibona neza arazo uburyo byo bimeze ni burya kintu natawe mu bintu wavuze mu rurimi rw'igifaransa hari ikintu bita conscience canke ame urazi conscience na ame ni ibintu kimwe kivuka mu kindi ni ikintu kimwe burya urashobora kuri nka turakorana ikiganiro mugabo umuruno mwanya nyene urundi ruhande ruhagaze kuri visa muri Amerika cyangwa ugasanga ubunyene wamaze kugera California uriko urabona utembera muri aya mabarabara yaho uri kumwe ngaha mugabo burya CYNTHIA mbere uruhande runini mu no mwanya yibereye muri Amerika birashoboka mu bizerera mu rukundo nawe ni nkujya umuntu nko muhira ushaka kuba bakona uri muhira ariko ugasanga uruhande rwawe rw'umutima hari umusore wa hana kayamaze kurutwara niyo wibeye nabyo urumva
birashika ndamaze mu mutima we niho nibe akabiri ya bintu no kuri akabijya sukurida ubwo bijya bibaho Agazi nawe waducanga umwanya umuremera ibintu undi mwanya ukabihakana wizerera mu rukundo jewe wapi Jesse opu I don't believe in love ana yanje baje ntavyo ndabona je nizeye bazi jega diko nizeye ibintu maze kubona ego mama Thomas kazi Bitoma kwe Thomas kazi ubundi ibintu numva ha oya cyangwa umuntu kwizera abana baba inshikira gake none ko nabonye uri umukirisu no gusenga ubuke buramaze guhora n'Imana gasisa twama twahuye twavuze uburyo buri physically uramaze guhora n'Imana urabona ariko Imana iba mu bantu ariko yizera ku Imana iba mu bantu aha iba mu bantu none baba Imana ibamwe tunayiboneramwo kubera kuvuga yuko umuto kwizerana kugeza yumva yuko umuhungu wa Mutama ashobora kwigarura uwawe mushaha ati akawugutwara yewe ureka kubyizera kubera abantu babaye nabi canke ntiwizera mu rukundo turetse kuvuga ivyo ngo vy'umuhungu canke iki muri rusange abantu sabo ku ruhande rw'uwanze abantu nyene abantu urumva n'abantu kwe reka tuharenge tuhasimbe Ngira ubwo warabona ati CYNTHIA mvugisha ibintu bijanye n'abaproje y'urukundo byo mba mbona warabiteye akagere pe oya nuko naramuro really ndagusengere mfise ibiganza rero bihezagira cyane kuri ico kintu ndagusengera no mwaka uhere vyaba ca ndavyakiye uzogaruke kuri fresh werekana uko babona impeta yego naho no kwerekana uko ariko ndabivuga ati biriko biraza Prince aheza ndaba ngo nawe ntayufise jewe si uyu mwaka urahera ntayambaye mwabana nibabizi ni hatari sana uriko urasigura ico bisaniyeko buryo barakavuga isano habarimo ico bifana n'itandukaniro zijya zibiri babitandukaniye ko nibaza yuko baba bavyumvisa uravye muri misi umaze muri no industry tunagira Imana uri umwe mu bantu baciye no kwishuri baravyiga nibaza yuko nimba nihenze uri mu bantu ni second promotion muri BFA wize muri promotion ya kabiri mwaratanguranye wow bisigura ko CYNTHIA afise n'ubumenyi muri bino bintu bya film uravye imisi umazemwo hari ivyamwa woba umaze gukura mu bikorwa uri kurakora ivyamwa nuko maze gukora igikorwa ca mbere ni ca kabiri bikagenda neza bikareyisisa rero iyo umaze gukorana n'abantu barenga umwe barenga batanu diko bikagenda neza mugakorana neza tawidoga tawigize iki mba numva wari umusaruro wa mbere yego tuje ku ruhande rwa celebrity bino bikorwa mvagwenge dukora byanka byakunda umuntu abakeneye ko ikintu ashize hanze kimenyekana kugumenyekana kwacu nawe ubwawe utegereza kumenyekana kukijanye no kumenyekana no kukijanye no gusarura kuko bino bintu mu bishoramwe amahera uhabona gute hari agacu umaze kubona rero izina ryarakuze uko bishaka duhere kuri ico oya ko ndabishaka vraiment ntirirakura kubera ko hagiye intango ibigoye nibaza ko nta uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi for sure iyo gitangura nyene biba bigoye kugira ngo abantu bahite bakumenya ibikorwa byawe bihite bimenyekana siyo nkanje igikorwa nyene cagiye kuri iwanje nyene ubwa mbere nta muntu n'umwanzi nta bantu tuzinanye umva biba bigoye yuko bitera bica bigenda neza uramaze guca nk'ahantu kumva nk'umuntu akubwiye ati yakuzi Samuel uramaze guca nko muri ville nkumva umuntu arambariye ati cyo wewe warakinye filme kandi araga filme kamwe konyene kandi Smiles nanayibonetsemwo cane ego womenga sinago awe burya nturayagitingamo gose sinagitinzemo gose umva rero biba bigoye kugira izina urumva kujanye n'umufuko hoho nyene ntabiba birenze ariko hariho agacu hagacu uramaze kubona yuko bino bintu wobigumamwo ashobora kugana uramaze kubona yuko wobigumamwo ushobora kugira aho binshikanye bishikanye abandi bantu bivuye kuri jewe bishikanye umuryango bishikanye nyene abantu benshi umva gucika intege vraiment ntibindimwo ibikurimo wa mukobwa unateye ubwoba ujyana abantu muri no filime bariko bamara imyaka 7 n'irenga batarigera bakora filime zabo sinza ko bavuga amazina bariyize binagaragara yuko ushobora kuba ufise amafaranga kubera gukora filime zibiri mu kiringo kitangana n'imyaka 2 urateye ubwoba amafaranga ava he ku mwana w'umukobwa amafaranga none nangahe gadi kare
amafaranga rero urazi igikuru rega sinamafaranga barumva ari iciyumviro ufise ibikorwa ufise ntuzeye basi ufise projet mu mutwe uza ama projet ngamanye nayo nabuze amahera yo amafaranga uza ama projet aheze mu kabati y'abantu yego birashikanye n'urumva mugabo urumva gusatira navyo hasi rega none gashabogira ngo turayarondera nyene tu ubwo uramaze kubona yuko ushiramwe amafaranga menshi si make ko sinana menshi wararavye ikiganiro twakoranye na Nyama yoga yewe narakiravye kweri Imana ishimwe ko wakiravye mu bintu byinshi Nyama yavuze yagarutse ku muntu yitwa CYNTHIA avuga turiya mwana je ndamufitiye impuhwe ndamufitiye ikigongwe aturiya mukobwa ariko arafata ibifaranga byinshi akabigemurira umuntu yitwa Libat mbese ngo nibingaye gumenga arayanzire ariko ukuntu yabivuze ngo ibifaranga amaze gukoresha ntagira nuko angana kumbura yarabiye kuri filime mumaze gukora maybe analiza ama quality araburyo mukina rega abantu bamaze Nyamara amaze kureyaliza ama filime urashobora kuraba kino filime yashobora kuba iri muri budget yano mafaranga aravuga turiya mwana asa n'uri karabeshwa ugemurira amafaranga Libat kugira niwe ndiko ndava kubera ni wari hejuru ya Burundi Film Academy ni wari ijya production yawe nibaza ko bikoregwayo atari ko hagera kumenyekanisha ibikorwa vyiwe hagera kumupostinga hagera gupushinga film tukabona nta kiri ko kiraba mbere akanavuga ati ukoze film igira kabiri ariko nta hantu kure filime zawe ziriko ziragera ise ibintu ariko aravuga nivyo urumva Jesse novuga bariko barakujya amahera hanyuma nyuma yo kuyakurya ntihagire ibikorwa byawe ukoze ntihagire aho bigera aho ico coco vraiment no gushinga ntaye ko nta mafaranga bariko baranja pe oya ya film uriko zikorerwa ku buntu gukora filme ukuntu ndiko ndagenda zikora so kuvuga ngo ndiko ngo Libat ngo ariko ngo njye mahera ni nkuko noja nokorana n'abandi bantu ni nkuko itokorerwa no kwa Libat igakorerwa n'ahandi amafaranga nokoresha hariya niyo nkoresha n'ahandi hama kandi rero diko urumva yuko mu bisanzwe ibikorwa uri kurabikora iyo kurakora ibikorwa ni cyende navuga ntawe uvuka rimwe ngo aca yunguzura ibikorwa none bisaba kwanza bisaba ingufu bisaba gukora cyane ugasubira ugakora kugira ngo ubone umusaruro ari navyo nsaba abantu meme na Nyamarimwe mudushigikire mu buryo ubwo aribwo bwose umwe wese ukarongowe navyo mugapana mu ruhande ruri negative bijya buryo yabivuze ngo ubona buri negative oya nturi bon hariho ibiri negative n'ibindi nibaza yuko oya navuze ku vyiwawe yagiye avuga wanje kubijanye n'amafaranga yego bijya sivya basi nko amafaranga uba wasohoye ukajana mu kintu citwa Burundi Film Academy kugira bagukorere film ubona anovuga hakenayise intuze ya feedback no resulta uronka niyo uba witeze byateyoza kugera hajya bon resulta none simwe no bisigura resulta simbi ariko kandi sina nziza vya bidishaka sasa BFA nta ruhare ubone bifisemwo byo kuba aho hantu bijya kubita ngo bigera ahantu ushaka nta ruhare ubona baba bifisemo mbona nta ruhare bifisemo ega filime ndiko ndayikora ku gatwe kiwanje ndiko ndayikora kubera irevre hariya nakuye inyigisho nakuye ubumenyi nubwo umuntu adaheza kwiga nubu nobona nahandi nja kuvyiga no bandanya ndavyiga rero ndiko nkora ku gatwe kiwanje sindiko nkora ngo ndiko ya liberi canke ngo ndiko ngerageza gushira mu bikorwa ivyo nakuye hariya tugira n'Imana ko twakubonye wanize muri promotion ya mbere kandi urumwe mu bantu bahagufi ba coach ari we Libat akandi kantu yavuze gasa nuko ngo ababohera amaboko imugongo wemeranya na Nyama yo ako kantu rero ahubwo iyo utakambaza nayi kuba ndanaka kwibukije urakanyibukije hajya rero ho yo yaramubesheye natwe aratubeshera ngo ntitwemerewe ngo guhura ngo n'abandi bakiye oya ngo nukuri vraiment ahavuga ati sinzi impamvu waje ngaha iko muzampamagare no muri nabonye muri ko murakora mu film n'abandi nukuri baduhamagare dukorane canke natwe abo tuzoshobora gushikira tuzoba
nukuvuga akantu yavuze yuko bibujijwe ko muja gukina muri filime z'abandi mubujijwe guhura ngo naba Mede abitwa aba bareyi bariko barakina n'abandi benshi ntimushobora guhura ngo mukorane filime none ntuze uyu yitwa nani Yvette so muri Burundi Film Academy ariko arakora filime ziwe ntibariko bajya banita oya Yvette Diamant oya ujya ngo ujya yarasezeye kera yasezeye jeje ntavyo nzi mugabo mugenzi kwa Yvette nakiriyo ayo makuru yo turayafise ndise na commentaire nimbari yiwe nimbari y'umufana avuga ati Yvette we ntimumukekere we yaragiye kandi binavuga ko Yvette ngo ashobora kuba yagiye atuntuye umutima kubera liberté atahabwa ivyo ntavyo nzi ukuri je nta liberté baranyima pe ya uremerewe nkobo kuba wafata projet yawe ukaja kuyiproducingira handi hantu yes yego nukuri birembe akaza hundi mu director avuye handi hantu cyangwa avuga ati film izokogwana naka basi urumva liberi ni coach nkuko kandi yatwigishi yadutraininze urumva ko vraiment nkeneye gukora filme nk'umuntu yankocinze sinoreka kumubwira ati ngo directing igikorwa canje ubwo bayatanafise umwanya canke abayatanahari noshobora gukorana n'undi mu director noshobora gukorana n'abandi bantu niyo rero bijye byo kuvuga ngo tubujije kuja handi nukuri bijya sivyo pe oya yanavuze ati uzundabere nabona apostinze umuntu no mwana kuri page yiwe libe uwo bumaze nko kumbwira ati posting mbona sinzi ko intamaka ngo bimubwire ubibona gute nk'ubu we kubiri kurakora ibikorwa nkabijya ntacishemo ngo agushire ku mbuga ziwe kandi afise urubuga rukuze gusumburwa iwawe reka ndakubwire we diko nukuvuga turiko turakora ndiko mpiga nanje izina ryanje ndiko mpiga turiko turarondera nyene kugira ngo nanje ubwanje menyekane rero ni ampostinze hariya abampostinze mu bafana biwe kandi nanje ndiko ndondera abafana banje ariko nabo bafana biwe baragukeneye hari n'igihe mu bafana bawe uri kurarondera muri 10 uzoronka hazoba hari mwindwi ba coach urakubanura gatanu ega abafana murabasangiye benshi mubahurirako nawe arabikora ariko aragerageza ariko nuko nawe abari no mu bindi bikorwa byinshi kandi aradufasha aradukocinga mu minsi mu maranyo ni kihe kintu warigiye kuri Libert uvuga ati kino kintu ndabona ko kizofasha byinshi mu buzima Libert maze kumwigira ko ibintu byinshi ntaranamumenya hari namubona nkavuga vraiment icoma nkagerageza guhonyuza ikirenge mu ciwiwe ego rero maze kumwigira ko ibintu byinshi cyane ego kimwe muri byinshi kimwe muri byinshi wamwigiyeko Libert araca bugufi ihajya rihambure mutima bon ari ego uziko abandi bagwa bamufata nk'ingwanyi mbi oya atoca bugufi abantu bamubona nkaho mengo ni umuntu ameze ukuntu yirengagiza abantu ariko siko biri arumviriza nkubwi wanje aranyumviriza arantega amatwi arampanura rero maze kumubona nk'umuntu aciye bugufi atishira hejuru bavuga ngo nta nyamba itagira gahonzi ngo bigize yo uwo mugani nawe canke nawe uhejeje bawugeza ngaho nta nyamba itagira gahonzi niko bavuga biba biheze nagira kongere ku bindi bintu bitariko ubaye nk'uwo mukosora nshaka kuvuga yuko burya nta muntu abura agasembwa umuntu aba afise amakote meza n'amabi ariko akabaho ubaye nk'uwo mukosora nakahe kantu kasa n'akadefu maze kubona Libert yokosora ako rero nokamukosora turi kumwe kana kuri kamera ukamukosora muri kumwe none wowe ukeneye gukosora umuntu none uco bivuga mu bantu nagira uramwegera nkambwira ati monami burya rero aha ndakwiye gukora gutya shese kumenga coach muramutinya aya ntitumutinya muri byinshi nyama yavuze nanibutse nakandi kantu yavuze ati yabaremye mu bwoba ntibona cira hasi ati bazoza ntabyo bazemera ndabihamya batabwo badufise hamwe nk'ubu aramutse ndabe nkaka aramutse nk'ubu uvuga ati ebana ari bizarre arakarira abantu mu buryo butaribwo ako kantu ho kavuga canke niya behind ubivugira inyuma ya umuntu akara iyo bikenewe yego none muri mu kazi ntudufate muri nko mu kazi cyangwa muri nko muri kuri se ugasanga umuntu ariko arafite inata cyangwa ariko akora ibitategezwe kuhakorera none wareka kumukarira n'ubu utari Libert yoka akoko wow nibaza ko arivyo sisi tuze dusubire filme yawe bagende banayirabe twapininze nuze ni
tugeze kuri episode ya kangahe tugeze kuri episode ya kabiri ziracari zibiri kwayipininza bagende bayirabe bazokugaye canke bagushimire ico bakubonyeko sinzi ko hari akajambo kamwe canke tubiri wobwira abantu badukurikiye ubona yuko n'abafana utangiye kubaronka hanyuma twe buri gihe duca tuzinga intebe tugaherekeza abashitsi kintu novuga bon ndikunda gushimiye cyane bon abantu badushigikire mu buryo bwose kugira ama commentaire cyane umuntu haba yagize ico twoshobora kongera ko canke gukuramo aho bitagenda neza abantu barabivuga ati murakwiye gukosora gutya na gutya badushigikire mu buryo bwose bigoye intangiragoye ariko hamwe n'Imana bizogenda neza ikosa rya mbere umuntu adakwiye gukora no gucika intege hama bikazogenda neza ndabashimiye na coach wanje Albert ntibazosubire birane bareke kukuvugira coach bareke kumuvuga nabi coach wanje muramukunda coach wanje yego numva ari ivyo hama bagire na subscribe kuri CYNTHIA Films babandanye babona ibikorwa biri nyuma CYNTHIA ajya urafise Facebook page urakoresha Instagram TikTok Twitter yego hose uri hose ndiyo Instagram ni CYNTHIA CYNTHIA page ya Facebook ni CYNTHIA Films nyene yego ayindira TikTok ni CYNTHIA Dusenge bagende bagufollowing kuko mu vyo muregwa harimo ngo no kutamenya gukoresha imbuga kandi mu vyo mwize mwishure nako kaubusiyona ko nyene kariko tuzobimenya nako yaciyeko ati ntawe upfuka rimwe ngo yuzure karimwe ngo acabigira byose sisi nkubu wovuga ngo agufashe yo gufasha gute nk'umuntu yavuga no musi tingerenda ko investisemwe ugere kure ni giki yo gukorera umuntu navuze yuko umuntu yobikora ko arongowe nk'ubu jewe ndacari mu ntango nta kamera ndaronka akamashini mfise akatomoye neza agatama pièce nakoresheje nk'iciga umva nako muri filme ntigakora neza urumva nyene mu bisanzwe nta mbege wiziki nize comptabilité muri kaminuza Yiza cyane urumva ko yabinaryoshe nimba muri filme tuko turonka abantu baciye ku ntebe y'ishure ejo ntituzotinya kuja Hollywood nizozinya za Bollywood zahe nibaza yuko ni bimwe mu bintu bifashe nibaza ko nawe yuvyibutse kuri mwa bino bintu waragiriwe ubuntu bwo gucari ahantu uraryoheko ndaryohego cyane hari inyungu ubibonamwe gukora ibikorwa mva bwenge waraciye ku ishuri eko inyungu yohura none inyungu zirahari nyinshi zibiri muri nyinshi iyo waciye iyo wagerageje kwiga nubwo amashuri adahera sinize menshi ndacana nzona yabandanya nukuvuga ndakubona muri master vuba wewe inshallah kabisa Imana bishatse rero bisaba ko umuntu arakoresha umutwe cyane ntukora ibintu uko nyene basi ubiherewe kubikora tu uvanga urashiramwe ubwenge urashira ibintu ku munzane ukabikora ukabicapa nyene ku buryo uvuga ati iki kintu nzogihera handa gicaha akigere gutya na gutya na gutya hama kigera aho nshaka kugera wow umunezero kubana nawe ndagushimira cyane ndana kwipfuriza iterambere wubake bigere kure cyane bikunde ziriya ndoto zawe uzuzigere ko ndazi mufise indoto z'ibisazi nk'ubu ndazi ko uhora wiyumvira ngo why not ejo ntotunga private jet ivuye muri movie why not ntukubaka inzu ya etage Bujumbura ivuye muri movie mbandanya ma why not bandanya why not ni byinshi cyane kandi je ndafise espoir ko nzobigerako byinshi mbona yo mfise igicapo kinini gose cyane hamwe usanga hari ahantu hari kivira kwa CYNTHIA haparitse imodoka zigezweho nk'ubu n'itsahe ukundiya noyivuge sisi wakoze kuzana kwipfuriza umugisha urakoze cyane diko ndagushimiye gose wow tubashimira namwe bakonzi ba Fresh TV for sure nibazira ko mwakunze abantu twabazaniye bya byimviro byanyu turacabikeneye make your comment mu subscribing
haba kwa CYNTHIA ibikorwa bye bibandanye kugera kure, natwe turacabakeneye. Hari abantu tubona barabe ibiganiro byacu ukabona ariko ntabwo ari aba subscribers. Tubane natwe mu buryo bwose nimba mukunda entertainment. We love you guys. Ciao ciao and hasta la vista. This is Flash TV. We shine to progress.